Muselemu turaguha ikaze kuri Rugimbana Talk Sport. Twibaze ko umerewe neza. Mbega nka Idi Muselemu uno mwaka ni wabaye meilleur buteur wa championnat y'u Burundi ku bitsindo 19 kandi si ubwa mbere ubikoze, biboneka ko wagiye witwara neza cyane mu mahiganwa atandukanye aho wagiye ugaragara muri equipe type mu myaka 3 ikurikirana. Idi Muselemu ibi bintu we kubgawo vyakira gute, nubuhe butumwa ubona vyaguhaye, ni giki cyagufashije kugira ube uri umukinyi aho zaho afise forme zimaze umwanya muremure? Kuba meilleur buteur ni kimwe mu ndoto zanje, ni kimwe namye ndondera kuva aho ninjire championnat première division. Ni kuvuga igihe cyose nakina hajya hose mbona nja muri 11 type, nkagira ibiki byose hajya n'abandi ko ndarondera ko nshobora kuba meilleur buteur, ariko bikanka. Abo twaganira basavye interview turi hajya muri soirée de gala muri ajya amaseremoni yo gutanga ubushimwe, narababwira ati jewe sindashigwa ntaraja muri batatu banigwe jya nuzeye, maze kujamo naho nababwira ati sindashigwa ntaramuba, ariko kubona rero naciye ndamuba, navuga yuko ari umunezero udasanzwe kuri jewe, n'ibintu nari ndindiriye igihe kirekire cyane. Idi Muselemu biraboneka ko uri umwe mu bakinyi bamaze igihe kinini ya muri championnat y'u Burundi, ndetse na performance novuga ko ari nziza cyane, kuko imyaka ishika kuri 5 ndakubonye cyangwa se tugukurikiranye cyane. Uri umwe mu bakinyi bagiye bagaruka mu bakinyi novuga ko bitwara neza buri mwaka. Uno mwaka aho hora bitweretse ubaye na meilleur buteur ku bitsindo 19. Umukinyi Chabarara aravuga ko hageze kusohoka muri championnat y'u Burundi ukerekeza mu yindi championnat. Kubgawo ni kubibona? Mbega kwerekeza mu yindi championnat no buhe butumwa ubona ko byo nikiye gikorwa ubona, niyihe nyungu ubonamwo kuri wewe nka Idi Muselemu? Kukijanye niyo myaka 5 nayimaze nkina meze nk'umuntu ari muri forme, ariko nashobora gusohoka. Sinovuga yuko naryoherwa kuguma ngaha, ahubwo narondera gusohoka, ariko habyo rabizi akeza karigura. Utarakora kora ibintu byiza biragoye kugira ama equipe agusolicite, biragoye kugira ngo equipe zikurondere. Nawe urabizi uri kuri rondera equipe nyene bigenda, ntibava bigenda nkuko ari wowe kurondera. No kuvugana nagenda rondera gusohoka, ariko ntivyakunda. Ariko intego yanje yamye ari yo kuba ikindi kintu gishobora gutuma bandondera, soit meilleur joueur soit meilleur buteur. Imana ikabafashije rero nabishitseko. Novuga yuko grand frère Chabarara wowe tubibona kumwe, kubera nawe yarigeze kuba ari nga muri championnat y'u Burundi, kuko timwe hariya anyataka nanje kukote yino nanje ndamwataka, abona umengo turakebana. Twarahuye muri nationale incuru starize ikirumva n'umukinyanzi, urumva kuvuga ari nzabona ko hageze kunsohoka, naco no harira ko kubera nanje ndabibona ko hageze kunsohoka. Ariko hajya Imana ntigukorera ibyo yisabye cyangwa ibyo ushaka, ariko mvuga ko igukorera ibyo muberanye, ibyo ubona bigukwiye. Katwendere turabimana ibyo dukorera muri umwanya, hama ngira ngo ntusohoka nta kibazo ko nta mambamye nimwe hari. Ndafise faveur equipe yanje nishobora kumfata, nanje ndashaka gusohoka. Igisigaye aho nkora jewe narashoboye gukora, turendera Imana turabe yuko ibihezagira hama nkasohoka nkagenda. Amansi hose naho navuga yuko coba ari ikintu ciza cyane, kubera umuntu wese yariko arakora akazi abarondera gutera imbere. Ni imwe mu ntambwe zo gutera imbere nubashitseko, kubera nk'ikiri ngaha sinovuga yuko nuba ndashika, nuba nahejeje mu byo nagenda yifuza mu mupira w'amaguru. Mu ndoto zanje z'umupira w'amaguru nagiye nshaka yuko ushobora kuba professionnel, navyo ntushobora kubishika ko kiri mu gihugu cawe. Hose urumva birashobora kuba avantage nyinshi cyane, birashobora kumfasha yuko bimwe wanashaka nkaronka n'agafaranga. Urabona yuko ngaha mu Burundi usanga bigoye cyane. Yego, ni kurundi ruhande Idi Muselemu biraboneka ko hariko haravugwa inyuma yuko yitwaye neza, hariko haravugwa yuko uri kurarondegwa n'imigwi itandukanye yo mu gihugu ca Zambia, Tanzania, ariko hariho n'umugwi wo mu gihugu cy'u Rwanda uri kuravugwa, umugwi wa Gasogi United. Mbega umugwi wa Gasogi United woba uwuzi? Hari ico woba uwuzi ko hari ibiganiro vyo biri hagati yawe na Gasogi United? Byo byifashe gute? Duhe idonido ndetse n'umuco kuri Gasogi United, ndetse naho ibiganiro vyo bigeze hagati yawe na Gasogi United. Ama kijanye naco n'ama equipe ariko arandondera, novuga yuko ari menshi. Icyo mbona ubashase kumenya nico bakijanye na Gasogi United.
Gasogi United n'umugwi uri seriye ukora ibintu ufise intego, novuga yuko baradodoye, barambajije, twaraganiriye ibiganiro bigeze kure. Turarindire turabe ko vyorangira neza, ko mva numwe mu migwi yagiye irashika, wagiye urerekana yuko uri seriye canke ushaka cane. Yego navuga ko ivyo vya Gasogi United atari urusaku, ni ibintu vyabaye, ibiganiro birahari. Reka ndagushimire cyane Idi Museremu kuri kino kiganiro uduhaye, ariko fise akabazo k'amatsiko nashaka ko turangirizako. Biraboneka ko wagaragaje inguvu nyinshi muri iyi myaka muri football y'u Burundi. Wewe intumbero nko mwihiganwa wo kwerekezamwo, intumbero yawe izoba ari yihe? Mbega abakunzi nk'umugwi wozogira amahirwe yo kukuronka, abakunzi babo bo kwitega bawo bozokwitega ko iki? Turanavuga yuko no gendera kuri objectif ya equipe, urabona uvuye mu shampiyona imwe ugiye mu yindi shampiyona, ntushobora kupeza uvuga ati ngiye gukora ibi yamwe, ibyo ushobora kuvuga ko ugiye gukora ushobora gusanga atari byo ukoze, ugasanga ntibibonetse neza. Ariko icyo mvuze coco hajya nogendera kuri objectif ya equipe, nogira ishaka ridasanzwe, no kuvuga nobafasha gushika ku ntumbero yose baba bihaye. Sinopfa nk'inyengo ndiko ndikenera, ahubwo kiretse ko gusa nokinira equipe kugira turabe kwishika ku byo bayiyemeje. Urakoze cyane Idi Museremu. Yego namwe ndabashimiye cyane. Wow, mwamwiyumviye uwo ni Idi Museremu. Twarababwiye ko amakuru yacu abageza ku isoko, ndetse tukayababwira atarakora hasi akabashikira atanahandi murayumva, ni kuri Rugimbana Talk Sport. Bandanye mubane natwe. Idi Museremu rero yakuriye mu gisagara ca Ngozi hari mu mwaka 2006 aho yinjira muri Academy Le Messager, ndetse aza kwinjira muri Le Messager A cyangwa se Messager ya mbere mu mwaka 2009. Mu mwaka 2011 niho yatangiye kuzarizegwa nk'umusatirizi, nk'umukinyi wa mbere muri 11 Kibuje, muri 11 muri 11 ba Messager Dongozi, bamwe beshi kunze kuvuga titulaire. Mu mwaka 2011 nyene naho yatogwa nk'umukinyi w'ihiganwa rya Copa Coca-Cola ritegurwa na Brarudi ngaha mu Burundi. Ni higanwa rihuza abakinyi bo mu mashuri yisumbuye cyangwa se secondaire batarenze imyaka 16, aho yagiye kwitwara neza akaza kuba meilleur joueur w'iryo higanwa. Mu mwaka 2012 Idi Museremu yafashije umugwi wa Messager Dongozi kuva mu cicaro ca mbere ca kabiri berekeza mu cicaro ca mbere, aho ndetse batsinze umugwi wa ZFC ibitsindo 3 muri match de barrage, ibitsindo 3-1. Ica gatatu keba kinjijwe n'umukinyi Idi Museremu. Mu mwaka 2013 yitabiriye amahiganwa yahuza ama academy cyangwa se amashure yigisha umupira w'amaguru i Moscow, ni mu gihugu cy'Uburundi ca Russia, aho yagiye kwitwara neza muri iryo higanwa, ndetse Messager Dongozi ikaza kutahukana igikombe cy'iryo higanwa. Mu mwaka 2014 n'ubundi Idi Museremu yitabiriye amahiganwa yahuza amakademi atandukanye ku mugabane wa Afrika, ndetse nayo muri Turkey, aho hari mu gihugu ca Turkey, aho ndetse Messager Dongozi Academy Le Messager yagiye kuba itahukana ico gikombe. Ni kurundi ruhande umugwi wa Messager Dongozi mu mwaka wa 2016 yawufashije gutwara kwitabira Coupe de la Confédération nako murantunga. Mu mwaka 2014 biraboneka ko Idi Museremu yagiye gufasha umugwi wa Messager Dongozi kugera ku rukino rwa nyuma rwa Coupe du Président ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ndetse bahura n'umugwi wa Lydia Ridic, aho umugwi wa Lydia Ridic baje kubatsinda, mugabo biza kubaha amahirwe yo kwerekeza muri Coupe de la Confédération ku mugabane wa Afrika. Ni kurundi ruhande mu mwaka wa 2016 Idi Museremu yitabiriye Confederation Cup ku mugabane wa Afrika, aho bari bamaze kuba batwara igikombe citiriwe umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2016. Mu mwaka wa 2017 bakinye igikombe citiriwe umukuru w'igihugu, urukino rwa nyuma n'umugwi wa Olympique Star Idi Museremu yararimwo, aho bagiye gutsindwa n'umugwi wa Olympique Star igitsindo 2-1. Ni kurundi ruhande mu mwaka wa 2018 Idi Museremu yafashije umugwi wa Messager Dongozi gutwara igikombe ca mbere ca Primus League Burundi. Ni muri ico gihe kandi Idi Museremu yabaye meilleur buteur cyangwa se uwa kabiri mu batsinze ibitsindo vyinshi ngaha muri championnat y'u Burundi. Mu mwaka wa 2019 Idi Museremu yitwaye neza, aho yagiye kugaragara muri batatu ba mbere batsinze ibitsindo vyinshi
muri shampiyona y'u Burundi Primus League Burundi, mu gihe imbere yiwe hari uwo bita Kanakimana Bienveni muzi ko yaciye yerekeza muri Major League Soccer ico gihe na Saidi Iragire beshi bazi ku izina rya Desayi ubo barizwa muri Musongati Football Club. Mu mwaka wa 2020 Idi Muselem abaye meilleur buteur wa shampiyona y'u Burundi ku bitsindo 19, akaba kandi yafashije umugwi wa Message Dongozi gutwara shampiyona ya Primus League Burundi. Nizera ko adashobora no kubura mu bakinyi equipe type y'umwaka wa 2019 2020. Reka ndabibutse ko Idi Muselem imyaka 3 iheze ari umwe mu basatirize, ari umwe mu bakinyi batabura muri equipe type chance muri equipe y'umwaka, no kuvuga mu mwaka 2018 2019, ndetse nizera neza ntashidikanya ku mwaka wa 2020 naho aza kuba arimwo ngo Idi Muselem. Idi Muselem urubambingwe muriteguye kumwakira, nimukomeze mubane natwe abareye mu gikuronka akazi gakomeye cyane. APRFC muri he ni Idi Muselem aje kuba anyeganza ishundura zitandukanye z'imigu itandukanye yo ngaho mu gihugu cy'u Rwanda. Nitwa Suleimani niyo nkuru kuva mu gisagara ca Bujumbura. Iyi ni Rugimba na Talk Sport.